Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse. Amakuru azindukiye ngaha mu gihugu c'Uburundi ni amakuru tuza kubabwira mu gisata c'umutekano. Turababwira mu gisata c'umutekano, abantu batatu nibo uruganda rwacu rwamenyekanye ko bishwe bagandaguwe ngaha mu gihugu cacu muri iyi ndwi iheze. Turaza kubabwira kandi mu gisata c'umutekano nyene aho abasoda b'u Burundi bariko bararundagwa ku mupaka, ayandi mabatayo yarerekeje ku mupaka w'u Rwanda n'Uburundi, aho biboneka ko tansiyo canke igitutu kiriko kiraduga, kirimo kirazamuka birengeye urugero ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Muri aya makuru kandi turaza kubabwira mu gisata c'intwaro, igisata ca politike, aho abanywanyi b'umugambwe CNL uramutswa Agathon Rwasa, ubwo ni ukuvuga igisata ca Agathon Rwasa, abatarakurikiye n'isitori Girukishaka bariko barahohoterwa. Ngaho ni muri zone Nyagatovu, ngaho ni mu buraruko bw'igihugu cacu Burundi muri komine ya Tangara, aho rero abashigikiye Agathon Rwasa bariko baraterwa ubwoba abandi bagakubitwa buyoka, nk'uko amakuru tuvana muri komine Tangara ariko aragenda abidushikiriza. Ni nyuma y'uko umukuru wabo canke uwutwara uwo mugambwe nyene Agathon Rwasa nawe biboneka ko ariko aragenda akumirwa n'abategetsi batandukanye, agakumirwa mu matora kugira ngo atazokwigera ashobora kuronka akaryo ko kwitoza mu matora aza umwaka uza, umwaka w'ibihumbi 2027. Variston Ndayishimiye kandi ngo nawe tukiri muri ico gisata c'intwaro ngo ariko ariteza utunyoni mu kudasigura neza aho indege yokabaye imupakira mu gihe agiye mu ngendo z'amahanga iherereye. Kandi ngo mu ngendo ziwe zo kwipakiza mu ndege zigiye zitandukanye asohotse igihugu ngo biratwara uburyo bwinshi igihugu c'Uburundi, ngo mu gihe rero atariko arasigura neza canke ngo atange ukuri kwaho indege ijejwe kumurerura, indege y'igihugu yoba iherereye, ko umukuru w'igihugu ngo abafise ko ububasha. Ni mu gihe kandi iyo ndege ibandanya kurihirwa parikingi yaho iparitse i Madrid. Ivyo vyose turaza kubibashikiriza. Ndayishimiye kandi turababwira ko yaraye ahagaritse ikigo Obuha cariko kirakurikirana canke kikubaka ivy'inyubako ijejwe kororeramwo inkwavu, yaraye ayihagaritse inyuma yaho yasuye ngaho aho iyo nyubako yari iri, agasanga ikigo Obuha kimaze gukoresha imiliyaridi 2 zirenga, kandi ngo bikaboneka ko atani ica kabiri bori bwotunganye canke bori bwubake kuri iyo nyubako. Navyo twabibateguriye, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ugafyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, hama ugaca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mu kanya isase ntuzutangwe nido ry'aya makuru duhejeje kubabwira mu mpfunyapfunyo. Sangwe kaze. Sangwe kaze rero banywanyi bacu, reka aya makuru tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Ibintu birabandanya kuba nabi cane, umutekano urabandanya guhungabana ngaha mu gihugu c'Uburundi. Abantu batatu nibo uruganda rwacu rwamenyekanye ko bagandaguwe muri iyi ndwi yaheze.
barashwe mu ntara zitandukanye, intara ya Gitega, intara ya Bujumbura n'intara ya Burunga. Mu ntara ya Gitega harapfuye umutamakazi w'imyaka 60 yitwa Petronila. Uyu yaratezwe atashe, ikiziga ciwe caratowe mw'ibarabara, aho kandi catowe biboneka ko gifise ibikomere mu maso. Uyu mutamakazi bikaba bivugwa ko abiwe basaba amatohoza. Yiciwe muri komine ya Gishubi, aho ni intara ya Gitega. Bakaba basaba ko ubutegetsi n'igipolisi bokora amatohoza kugira ngo hamenyekane uwoba yaragandaguye uyu mutamakazi yiciwe ngaha muri iyi ntara ya Gitega. Uyundi yishwe ni umutama wo muri komine Nyanza, ngaho ni mu ntara ya Burunga, ni mu bumanuko bw'igihugu cacu Burundi, i Makamba. Uyu mutama yishwe atemaguwe n'umuhungu wiwe na nyina canke umukenyezi w'uyu mutama nyene, bamuziza ko yanse gukota ibigazi ngo uwo muhungu abone itike imushikana muri Dubai kurondera ubuzima. Yaciye agandagura se rero amuvyara, bamutemaguje umupanga. Uyu mukenyezi wiwe canke umugore w'uyu mutama hamwe n'umuhungu wiwe bakoze iryo bara baciye bahagarikwa, baciye bafatwa n'igipolisi. Muri kino gihe bakaba bari mu minwe yacu, kumvo bariko harakorwa amatohoza hamenyekane n'ibindi kuri urwo rupfu, inyuma yuko mbere yuko nyine bajanwa muri sentare ikabakubita intahe mu gahanga. Uyundi uruganda rwacu rwamenyekanye ari nawe wa nyuma rwamenyekanye ko yishwe ni Eric, yiciwe muri zone Samwa, ku mutumba Samwa, zone Rugombo, ni mu ntara ya Cibitoke. Intara ya Cibitoke yahahora nyine ikaba komine ya Cibitoke, kuri kino gihe ni intara ya Bujumbura yaguye. Uyu yishwe aho abanyagihugu bariko baranana bivanye n'uko hari umunyagihugu yari agiye gufatwa mu gihe c'ijoro, igipolisi kigaca kirasa abanyagihugu bakayanyaga, ariko uyu Eric amasasi akamufata mu nda akahasiga ubuzima. Siwe wenyine kuko muri ico gikorwa igipolisi cakoze co kurasa abanyagihugu hari n'abandi bahakomerekeye. Muri kino gihe bahise bajanwa ku bitaro vy'intara yahahora ya Cibitoke, niho bariko barakurikiranirwa amagara yabo bavurwa ivyo bikomere vy'amasase barashwe n'abapolisi. Tuve kuri iyo nkuru nyine ivugwa ku bantu bamenyekanye ko bagandaguwe, tukiri mu gisata c'umutekano, abasirikari amabatayo 3 niyo yaraye arungitswe muri zone canke mu karere ko mu buraruko, aho umupaka w'Uburundi uhana n'urubibe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko. Bakaba bavugwa ko hariko harongerezwayo abasoda, ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye arara adasinziriye ngo atagitora itiro, ngo yikeka ko u Rwanda rushobora kumutera runyuze muri ivyo bice. Ni mu gihe kandi Varisito Ndayishimiye avuga ko atazokwigera aryama canke asinzira umukondora Josi, kubera ngo mu gihe agifitanye umubanyi w'u Rwanda mubi, avuga ko igihugu kibanyi c'u Rwanda ari igihugu kibi, kandi ko abagitwara ubutegetsi bw'ico gihugu ngo ari ubutegetsi bubi ategerezwa kuzokurako canke kuzovanako. Ni mu gihe hagenda havugwa ko ngaha mu gihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ariko ararundanya izo ngabo ku mupaka, ari nako arundanya ibigwanisho ariko araja kugura mu makungu akabizana, ngo nawe yoba yiteguriye kuzogaba ibitero muri ico gihugu. Kavuga ko kugaba
ibitero mw'ico gihugu, Ndayishimiye ashigikiwe n'igihugu c'Ububirigi, igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igihugu ca Tanzaniya n'igihugu ca Afurika y'Epfo. Ivyo bihugu vyo muri SADC vyavuye mu gihugu ca Kongo bihasebeye biboneka ko igisirikare cabo giciriritse, igisirikare cabo kiri hasi kidakomeye na gatoyi. Uko guseba bakaba babona ko bagomba kuzabuza kwihorera ku gihugu kibanyi c'u Rwanda, kuko arico bagiriza ko gishigikira umugwi wa M23 urwana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru dukura ngaho rero akaba yemeza ko Evaristo Ndayishimiye ingabo ariko arazirunda ku mupaka, hafi n'umupaka ku bwinshi ngo zizogwane mu gihe zohora mu kagabwe igitero. Evaristo Ndayishimiye kandi yarumvikanye avuga ko ngo igihe u Rwanda rwomutera ruciye muri Uvira, we nawe azohita atera aciye mu Kirundo, ace ajabuka aja muri Kigali yambutse canke yajabutse mu Bugesera, azohita ashika i Kigali mu Rwanda ngo agiye kurutera. Biraboneka ko rero amajambo y'umukuru w'igihugu ngo ari nko gutera ubwoba kugira ngo babone ko nawe afise ingabo kandi afise n'ibigwanisho bikomeye. Tuve kuri iyo nkuru tuje ku nkuru ivuga ko Evaristo Ndayishimiye nyine yaraye akuye ishirahamwe Obuha ryari riko rirubaka ngaho mu bumanuko bw'igihugu, bubaka ibiraro canke inzu izokororerwamwo inkwavu. Iryo shirahamwe Obuha ngo nyuma yaho Ndayishimiye yarisuriye canke yarigendeye, ngo yasanze rimaze gukoresha uburyo bwa miliyaridi 2 z'amarundi, ngo kandi biraboneka ko ataco bakozeko. Ndayishimiye yahise abakura, ategeka ko agiye kuzorondera abandi bazokurikirana ivyo nyubakwa gushika iheze. Ni mu gihe Evaristo Ndayishimiye rero naho yakuye abo mw'ishirahamwe Obuha, biboneka ko bariye amafaranga gusa, ntihagire ibikorwa bifatika bikorwa canke vyubakwa bijanye n'amafaranga bari bahawe. Ivyo vyateye umukuru w'igihugu agashavu, aca abambura iri soko ryo kubaka iyo nyubakwa yo kuzororeramwo inkwavu. Evaristo Ndayishimiye akaba avuga ko inkwavu ngo zigiye kororwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, zizoduza umwimbu, zikaduza agafaranga abanyagihugu bari basanzwe babona canke binjiza umwaka ku mwaka, kuko bazoba bahagurukiye korora ubworozi buciriritse. Aranabasaba kandi kurima, guhinga igiterwa c'ivoka, ngo naco kizosayidira mu buzima bwa misi yose ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nayo kandi muri iyi nkuru twari twababwiye ko abanywanyi b'umugambwe CNL Inyankamugayo, ishami rya Agathon-Rwasa canke abayoboka Agathon-Rwasa muri zone Nyagatovu, komini Tangara, ni mu ntara ya Burunga mu buraruko bw'igihugu cacu c'Uburundi, barabandanya gutotezwa bagakubitwa buyoka, bavuga ko bagirizwa ko banse kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD. Ni mu gihe bagiriza ko abo ba CNL Inyankamugayo ishami rya Agathon-Rwasa bagiriza ko canke bababwira amajambo avuga ko Agathon-Rwasa bamukuye, kandi ko n'umugambwe wiwe wahejeje kwishurwa n'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD-FDD, ngo woba ari wo ugenzura ibikorwa vyose
Agathon Rwasa yari afisemwo ukuboko kuko uno mugambwe barawumwatse ariwo yahora atwara, ariwo yahora aramutswa, barawuha Nestor Girukishaka, ubu muri kino gihe niwe awutwaye, niwe aramutswa ivy'uwo mugambwe wa CNL. Nyamara muri politike nyene mu buryo bwemewe n'amategeko, uyu Nestor Girukishaka naho atwaye umugambwe CNL inyankamugayo, ntibemera ko ivyo bakoze mu gukura Agathon Rwasa nta n'umwe avyishimiye, nta n'umwe abona ko batakoze amakosa kwemera kuja inyuma ya Nestor Girukishaka ngo abe ariwe azoba umukuru w'umugambwe CNL. Abo banyagihugu rero b'i Nyagatovu bakaba basaba ko iryo terabwoba bariko baragirwako n'imbonerakure ryohagarara, abanyagihugu bakaba mu gihugu batekanye, bakabandanya bakora ubuzi bwa misi yose. Ni inyuma yaho bafashe umuseneri inyankamugayo baramukubita buyoka inyuma kandi bamwambura canke baramukura agapira yari yambaye, bamwambika agapira ka CNDD-FDD ngo hanyuma baraheza izo mbonerakure ziramukomera amashi ngo yinjiye mu mugambwe CNDD-FDD. Hama uyo munyagihugu wo muri iyo komine ya Tangara muri zone ya Nyagatovu bavuga ko yatashe yambaye uwo mupira kandi babigize ku nguvu, atari we avyironderere canke abishaka ko yambara umupira wa CNDD-FDD. Amakuru yacu rero twariko turabashikiriza tugiye kuba turayahagarikiye ngaha. Kugira ngo amakuru yacu aze aragushikira, niba utari wafyonda subscribe woza uca rero ufyonda subscribe, hama amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye, naho ubutaha umukama abandanye kubazigama, mugire aho muba mwubahwe.